Safi. Hey, thank you. Welcome. Merci. Super beau. Qu'est-ce que surprise. Welcome back. No stress. Yo, merci. Asante. Uraraba inyuma muga. Nawe kabebe. Okay, nawora mu Butaliyano. Murazi ko ni muhera nawe nyene. Ego nawora mu Butaliyano. Wari muri vacances, wari mu bikorwa vya musique, wari kuramukanya na famille canke byari? Si ibintu byo kuvuga ariko ni ibintu byiza. Muzobona muri umwaka uza. Yeah. Ni ibintu ndiko ndakora. Ni projet z'umwaka uza. Uno munsi uje Burundi, ningene bakwakiriye urabona ko bidasanzwe. Murakoze kwanza, murakoze cyane mwese. Yeah. Wala nashaka kumenya ni giki rero uzaniye abarundi by the way. Murazi ko Natacha bafise ibintu bishasha iminsi yose. Icyo ndabazaniye mugira mukibona. Je sinkunda kuvuga ibintu bitaraba. Ya kandi Natacha avuze ikintu kiraba. Rero murindira. Turindire mu kugenda wari wavuze ngo harakantu gato mu ndirimbo yanje nibagiye gushiramo. Ngiye kugashiramo. Ariko ngira ndagatware kandi. Ejo mfise urugendo. Mu ijoro. Akantu n'ubu ntikarakunda. Akantu gato. Naragakuye ariya kubera ego. Naragakuye mu Butaliyano. Ejo mfise urugendo. Tugiye na manager. Muri Afrika. Nahanyene gusa muri Afrika ya. Ungende zirabanda. Ego. Urumwe baririmbyi kazi novuga yuko gufata rutema ikirere nko gufata ville Nyakabiga. Ariko cyane ashaka kumenya kino kintu. Amina. Izina Natacha aho usanzwe ushikira mu gihugu cy'Ubutaliyano neza na neza gace usanga ushikiramwo nk'umunyamwuga cyangwa nk'umunyamuziki. Izina Natacha rivuze iki na cyane muri kariya gace akunda gushikiramo? Ndibaza ndi umu artiste ahantu hose mbandi baba bazi ko uyu n'umuririmbyi kazi ava mu gihugu cy'u Burundi n'umurundi kazi rero ahantu hose ari Natacha abari Burundi kuvuga ndumuririmbye kazi ya abafana benshi bamaze iminsi bakwidogera bamwe bafana ati Natacha aratunyotiza cyane rimwe na rimwe aratunyotiza ku buryo tumubura ku marezo sociaux ku marezo sociaux tumubona 1xbet koresha code 1xbet nubona ibintu byarahindutse nsiganiraburaho sio bitsu umuntu ariko aravyibuha aca yirabura urumva rero abafana icyo ndabemereye ndibaza nanduzi ibiri ibintu biraje se hari amakuru twaronse ko Natacha agiye mu gihugu ca Italy ariko hari andi makuru avuga ati Natacha baragiye kugura parcelle hariya inzo sanza bamo petete n'inzu ariko bisa nk'ivyo nico gituma nababwiye mu mwaka uza ndababwira n'ukwezi ndibaza mu kwicumi muzombaza muzoba mumaze kubibona si bisa nk'ivyo si bento abantu bumvise ko bashobora kuca bagira ubwoba ati kwagutebera amazi imisi azaracishamwo ubuho tugiye kumuburagiye kwibera mu mahanga je ndakunda mu Burundi murabibonye kuva kera ya ni just kubera mfise abana kandi ni muhira n'umugabo avari nyene ndibaza muhira ni ngaho ndakunda cyane ibintu by'amatelefone vyibwe mu minsi heze vya iPhone bukiye mu gitondo nawe ucuja muri magaze kubera iki? Ivyo navyo nzi ariko telefone zirazimbutse kwa Natacha ngo waguze zibiri iPhone jewe imana yaramezagiye kandi sibentu zibiri ni wanje na waratakaje telefone nawe canke oya just shora gutakaza telefone ahubwo ndayitanga irengine nipatie nani Kaya jewe ndayizi we ona yarajipenda we urumva rero urazi ko ni telefone shasha ndi hariya mnegereza kuyigura namara yiwanje kujya nkuri modoka kujya nkuri muzu sio bitu ama impamvu kino kibazo kubumbure kigarutse reka cyo tugicishamo ntacyo bitwaye iPhone 15 Pro Max igeze ku madolari ku ma euro igihumbi n'amajana 200 arenga tuyashize mu marundi ni hafi miliyoni 5 uguza zibiri ni miliyoni 10 ni parcelle ni miliyoni 10 miliyoni 10 nizo zarishwe mu kuja kuraba mushitsi aheruka ngaha The Ben abantu benshi barabifashe barabifatanya ati niba tutashobora kugura telefone miliyoni 10 abandi bagafata miliyoni 10 yari kuba ari ngana ari kumwana ikado
kubera niba tuvuge nabi urumva rero yaragiye baramwivye nivyo ariko ama niyo mashobizi ariko waki nabyo nangora kuva muri Hit Top TV mu bwami bwagutse bw'abatara nibwo tusigera tunanirwa creation twigirishije nta nagaza twigera tunanirwa Natacha urabereye kwanza kuri iyo style nivyo iyo style tuyita amazero ngaho amazero 0 kilometers ariko jonda yamagala la hewa la muyaga reka ntangurire ngaho kuri ayo matelefone nyeba ko reka kuraba hasi weye we ariko ararabira we tuganiswa ngari katikati gerageje kuraba igiciro cy'irya telefone nuko ko nari mu bantu ba mbere nari natanguriye ngaho ndaja mu bindi nari mu bantu ba mbere nuvuga yuko nabanje naje kubishikiriza ndabipostinga mvuga ko Natacha aguze ikintu gikomeye cyane kigugwa amafaranga menshi cyane bari ngaho bari baje mu giteramo cha The Ben ariko rero ikintu cyaje gutangaza abantu benshi cyane nivyo hariya mu Rwanda hari abantu bamufana Natacha kandi bakomeye bafise amazina ngerageje gato kuri Amaji the Black yarasho gutanga video aho yavuze yuko je ndakeneye kumubona Natacha ico nshikana kuri Natacha noryoherwa cyane hacakurikira uwundi ariwe Jihad nawe nyene arasuye avuga bana mimi Natacha kabisa ni birefu ariko ikintu dukeneye kumenya ni kimwe Natacha nani Jihad yaraye kuri Club Dilac mbe yararishe amafaranga ariko ikintu kica kiza ni ikintu kimwe chambre yarayemwo ni chambre ikomeye cyane aho atamuntu numwe yofa gutora ijya chambre Jihad atari itegeko rya Natacha yarayemwo dushaka kumenya vyagenze gute ni Natacha wamugiriye akantu nta mafaranga yarishe Jihad oya urumva reka umvirize Jihad sindamubona tugiye tu video mabonye tubiri posinze naranditse ndamubwira waje mu Burundi kandi kenshi aza ndi mu Butaliyani ndi hanze kwanza nari muri Belgique urumva jewe ukuntu nsanzwe unkunze ndibaza murabizi ukinipenda moyo muda ndakwereka urukundo urumva yaranyeretse kuge kwa Barundi nyene je ndagupostinga je ndi umuririmvyikazi wa mbere ungire akantu uvuze gusizina rya Natacha ukarivuga neza ndaposta sindaba ati kubera mfise account niniya ndagupostinga sindaba ubujuju wagize kubera wavuze Natacha vuga ko mfitiye urukundo ukabishira ahantu reka nanje posting urumva rero Jihad sindamuzi sinzi ko ari muremure ni mugufi mbona kuge nyene n'umuntu mwiza cyane yaramvuze ndaryoherwa kandi je ndakunda abantu batwenza urazi ko nanje ndatwenza rimwe na rimwe n'umuntu avuze ikintu uratwenga ndapostinga ndamubwira ni waza cyangwa ni twabonana tuzoramukanya rero kuramukanya rero yaraje mu giteramo arabinsaba arambwira ati Natacha ndiko ndaza mvuga wa ntugiye amahandi yama kwa Natacha urumva rero ni modoka yari kuza nari namuteguye ni modoka ndamubwira ucuwinjira ni mu modoka yiwanje uje kuri aeroport rero sinzi inzira yaciyemwo kama ni yandege siwe urumva me Jihad ndamukunda cyane sindamubona ndibaza nitwabonana tuzogira ibintu byinshi kwera muri iminsi nyene ndibaza uyu mwaka ndashobora kugenda cyangwa umwaka uza sindabimenya aho nyene turi kwa Jihad yarasiga ijambo ati abarundi mu gubana urukundo wo kwakira neza abashitsi iwacu naho muzoza gute ariko barabizi dufise urukundo vre okay ati ariko ntimuzokwigire mushira mutwe yuko abanyarwanda tuzobakira nkuko mwe mutwakira ivyo nivyo wabo kugiye nkora byiza abantu bakamvuga nabi mu ba journalist mu baririmbyi mu bantu tubana urashobora gukora ikintu umuntu akibagira rero twebwe abivuze uko jewe sinzomwanga Jihad cyangwa ntangi umunyarwanda wose ari mugenzi nzomwakira ari umuririmbyi akomeye nzomwakira bashaka bakire nabi wabo ari sponsor nzoyitanga bashaka bakire nabi wabo bashaka bagira oya je kuri jewe cyangwa nobwira kubera urukundo dufise twebwe abarundi nta numwe yo tubuza rero ivyo yavuze we yarabivuze ariko amenye ko ndamukunda ndagikunda cyane happy birthday to your beauty girl reka we ngira mbandanye bazi kibazo ndamwifurije kandi isabukuru nziza umwigeme wawe yes kenshi amapost aragaragara uko bagupostinga ariko umwigeme wari ko arapostingwa cyane na cyane ko yarasangwa afise isabukuru nziza yarafise isabukuru nziza twaramupostinze cyane ariko numva shaka kumenya numva shaka kumenya mbega Natacha avyakira gute muri we mu gihe abonye umwigeme we ariko arapostingwa cyane jewe ndabikunda ahubwo we niyo adabikunda Leila urabona Jure ndashobora kumuposta uko nshaka petete niyakura azombwira mama no stop urumva rera n'umuntu n'umukobwa
azi kuririmba neza si y'umwanyana yo kwimba kama Lela rero aririmbye uvuga wow urumva mora ndabimushiramwe rimwe na rimwe apana kuririmbira ngaho unayo kumna si benshi ariko aririmba neza kandi nakunda ibintu byo kumushira muri Instagram Facebook kiretse afise anniversaire waramwemereye agashimwe agashimwe karihe basanzwe abo wa mbere cyane ku ishuri ngo nanaciye ubwenge cyane yeah agashimwe ko bakahari unataka nini twinjire muri industry musicale gato Natacha uriko ukora iki kugira hazoboneke abandi ba Natacha benshi nka wewe Kuri imyaka irikira gutya iriko vraiment kandi iriko raja umva abaririmbyi baraza mura mubibona abakobwa umukobwa akaza bamubajije ati ese umukobwa wobona cyangwa umuririmbyi wobona ko ririmbana ninde ati jewe nga mu Burundi no jewe naka wo muri Uganda ukamuraba ukavuga je nari kugufasha siko saba ririmbyi kazi saba koga gusa n'uduhungu turirimba tuge tu underground turaza bakamubaza kandi tufise abahungu baririmba abanyene bakuze urumva akaca avuga ati oh jewe oya zogenda muri Kenya Nigeria shikira Nigeria Natacha narashika muri Nigeria woko nafanga gani urumva rero ugaca usanga muri 2 ans imyaka 2 nibaganye batatu bane urumva rero umuntu ariko araza asonera abakuru biwe tumufashe kandi barabizi ko Natacha afashe je narafashije abakobwa benshi mu muziki n'abahungu Natacha dusa nk'abasozera ikibazo gusa twashaka kumenya witwa la boss la bamba la nama la namba sorry byose birimo lani sawa byose birimo la kila kitu ikibazo kigufi cyane abantu benshi bariko baridoga cyane abarundi ati nta my space mufise like shaza kuvuga arena nini ishobora gukora igiteramo imvura naho yogwa ntihungabanya abafana Natacha nka la boss nk'umunyamafaranga wacu dufise Burundi kuko warageze no gupostinga ati ngo je rimwe na rimwe nda fisi sura isa n'amafaranga naho mbwira barukata amafaranga afite bavyemera ico kintu uriko uvyumvira ko ico kintu nari kukivuga ni kubera gusa bitemerewe ariko ababizi abakuru barabizi ivyo muri procedure zo kubaka arena sije gusa n'umugabo ariko no barazi aho si vuba ariko sinobivuga ko mais urazi ni gushima warigeze kugira demande yo kubaka oya reka navuze aba umuntu afise ubwenge acamenya ya nuko akazi mu gihugu tuzokora ivyo dushoboye ni igihugu cy'iwacu turagikunda ivyo dushoboye tuzobikora ariko ubuzima bwiza amina akazi mu gihugu cyawe c'amavukiro hama vuba cyane nkuko abatandukanye mu basanzwe bagukurikirana nuko washoboye kumenyesha yuko vuba cyane ugiye gusora collabo n'umwe baririmbyi bakomeye kuva hano ku mugabane wa Afrika na cyane ni collabo izoshobora kugara umwaka mu bikorwa vya Natacha hagati aho bimeze gute ishobora kugara umwaka ariko niyo ngiye kuzana iraje ndashobora kugara canke niyugare ndashobora gusora nka 2 canke imwe sindamenya Natacha nukuda gukora ibiteramo kubera iki ariko kandi cyusozera utubwira ibiteramo nimora mubibona birebire umviriza ego baragutinya okay reka mvuga izina mbwira aho bamuhagara Diamond siwe ubu aduserukira basi tuvuga uremere ibihari muri aka karere oya mvuze iwabo utegeza kubera no muri competition ego umviriza utegeza kwitegurira uri umuririmbyi akomeye na Fari Pupa ikishasa niwe yitegurire concert yiwe kubera mu gihugu cy'iwawe ari ukuntu bagufata ubabwiye jewe Natacha imaya mahera bavuga ati no ofuma tuhamagara naka rero je naravyanse murabizi tuzokorana n'ushaka naragingozi barama mahera yuwanje sava babonye ko Natacha kubera abantu bankunda mu Burundi ni benshi je nyene ndikunda urumva rero murabibonye abaririmbyi aho mvuye mu mashira hamwe baca bidoga abaririmbyi ama concert abaye naka ni yaririmbye kubera iki jewe turavugana ari make ari menshi ariko amahera ari hage twibiri banga riri muri 1xbet urayipromotinga biteye ubwo kubera harimo mahera ubetinze ariwo mahera nimora mubibona rero gukoresha code promo Natacha irimo mugisha jewe kubera ndongamo amahera ndayikoresheje ndaronga kugenyera abandi baronga urumva code promo Natacha irimo mugisha bayikoreshe cyane reka tukwifuza watubwiye uko ubu nyarere tusubira inyuma tukwitege kandi kugaruka une semaine
ariko ini semaine ucurindira ini semaine yindi yo gukora kaka kajambo dagatwaye kare kaneno kubera umugabo wanje akunda ka Twitter yawe ifite ingorane nyabaki kugira igabanuka ba followers sinzi umuntu ayikoresha ni manager muzomubaza je nkoresha Instagram na Facebook reka tukwifurize kandi narumvise nabige vyama blue burya blue stick canke kuba verified yeah araho biva kubera sinzi ukuntu bariha ukuntu bagira urumva ejo kavuyeyo nimuzombazi je nkoresha Instagram TikTok naho nirimo na rimwe uno munsi nashize indirimbo y'Imana niriko kwa Leoporo n'umupira wanje urumva je ni Instagram Facebook Twitter ni ya manager wa mapa reka tukwifurize kuruhuka neza na bon appetit ariko mumeze neza nawapenda sana merci sana muguma mushigikira umuziki w'Uburundi mu baririmbyi bose kama ni kubanura murabanura urumva umuziki turi nyuma utanga ama interview cyane kenshi ushitse kuri aeroport ariko oya nimuki umviriza misi kama Rafa ndio ananificha mundondere direct munandikie basi chini chini ni Rafa enda muchinja ariko mushigikira umuziki w'Uburundi sawa aba bana bakiza munabambia umuziki nuko niyo muri aba journalist unasikia kugira dushike kure muziki unarudi nyuma uriko rasubira inyuma kandi Natacha niyo kora wenyene cange nakakore wenyene urumva baza ari benshi abanyamitaye bazoza pole kubera mu Burundi kugira umuntu yikure amahera miliyoni 100 ngo hari umusara oya biresyo ebyo banakuya banatengeneza umviriza ndababwire rero ni yebo kwa yebo banakuya banatengeneza concert bakaza ngaba banaorganize icinjira muri ku muryango njo banapata umusani gani batazampatera haki miliyoni 100 nani yerekana nani reka kora gashasha ako nako twari tuzi umviriza oya nibaze babeshe njo mana mubonye Natacha na turi ari nka posta cyangwa muri rivyo nimuhi uraze aba underground bashobora kuvuga ati naka yaronsuku nanje nzokora nshika oya biga sivyo kandi sivyo nabo nyene barabizi mu mutima umviriza nikubya nyene oja hariya ukambwira ati Natacha tuganiza ikintu ndagiye ico tuzokuramwo nuko nyene zana yiwawe nanje zana yiwawe ukira showbiz igihore katugira unaangalia kana mtu mwenye atafanya hiyo concert we sawa merci sana mimi nawapenda sana siku mingi na mabizu mwe ariko ninaanza nzozunguruka hose yeah merci beaucoup